Mwarakoze cyane rwose kutwandikira mudusaba insiguro z'amazina yanyu. No musi twaje rero n'amazina yanyu kubw'igisubizo c'ivyo mwipfuje. No munsi rero twaje ku bwa mbere ni Efraziya. Izina Efraziya ni izina rikomoka mu ijambo ry'ikigiriki Efraziya, risigura qui construit bien ses phrases. Mu Kirundi ni umuntu azi kuvuga neza. Ibibaranga ni iki? Fraziya ni umuntu arangwa no gusabana n'abandi, arangwa n'ubwitonzi ntangere. Ba Faraziya ni abantu bifisemwo impano yo kubona ibintu mu ruhande rwiza cane. Ni wa muntu usanga yishimiye aho abaye, azi kwiyegereza umuryango, akunda kandi guhiganwa n'abandi. Iyo ari umwana ni umukobwa akunda guha agaciro abandi, ari naco gituma usanga akundwa n'abandi bana benshi cane. Iri zina rigira kabiri ni Etienne. Etienne ni izina rikomoka mu ijambo ry'ikigiriki Stephanos, risigura uruziga. Uruziga ni kirya kintu abantu bakunda kugendesha, murakizi. Stefano rero arangwa n'iki? Stefano ni umuntu yumva yishimiye kumva ko afise ubushobozi ku kintu. Ni umuntu atigera yihanganira uwo ari we wese amukoresha amakosa. Ni umuntu yifisemwo ubwoba ukuntu, ariko kandi akaba ari n'umuntu akunda kwibwiriza atawiriwe aramubwira ico gukora. Anarangwa kandi n'ubukerebutsi, ntazi kwigungirako, arakunda kuyaga n'abantu, ari navyo bituma yoroherwa cane kumenyerana n'abandi bantu naho yoba ari ahantu hashasha yimukiye. Izina rigira gatatu ni Space. Space ni izina ry'abana b'abakobwa, mu gifaransa ni espérer cyangwa se mu congereza to hope. Mu Kirundi risigura kwizera canke icizere. Izina rigira kane ni Nathalie. Nathalie rikomoka mu Kilatini Natalis, mu gifaransa ni Natale. Mu Kirundi ni umunsi n'ikibanza c'amavuko. Ushobora kumwita Noel, vyose nico kimwe. Nathalie ni umuntu yoroshe kandi w'ubwoba. Ahari hose ni wa muntu aba yiteguye gufasha abandi, arangwa no kwitwengatwengera n'uw'igikundiro. Izina rigira gatanu ni Paul. Paul ni izina ry'abahungu rikunda no kwibonekeza cane mu gitabo ca Bibiliya. Rikomoka rero mu Kilatini Paulus. Paulus gisigura faible canke petit. Mu Kirundi ni umunyantege nke. Ba Paul barangwa n'iki? Ba Paul ni ba bantu b'incabwenge kandi bama basonzeye ukumenya byinshi, kandi n'abanyamakenga menshi. Ni ba bantu usanga bafise imigisha ku kintu, ari naco gituma uzosanga bakunda gukora ibintu bitamenyekana, ni ukuvuga utuntu tudusha muri sosiyete. Izina rigira gatandatu ni Aroni. Aron mu gifaransa ni Aron, mu Kirundi ni Aroni. Aroni ni izina ry'abahungu rikomoka mu Giheburayo, riboneka kenshi no mu gitabo ca Bibiliya, risigura uwuje ubwa nyuma canke uwanyuma. Barangwa n'iki rero? Barangwa no kugira amahangiro cyangwa se akanyerigabo muri bo, azi gusigura no kumvisha ibintu bimurimwo canke ivyo baba bazi. Ni abantu batinyuka kandi baba serieux. Basabana kandi barekura vyoroshe, bazi kubana n'abandi neza, kandi bamana amakenga. Kandi amakenga n'icizere cinshi cane mu buzima. Tugeze ku izina rigira umunani.
izina rigira umunani ni Omari. Omari ni izina rifise inkomoko mu rurimi rw'Icarabu risigura ubutunzi mu Kirundi. Omari yari umuntu wa kabiri yasubiriye Muhamadi ku bijanye n'ubuyobozi bwa Isilamu. Uwo mugabo yari yitwa, amazina yiwe yose yitwa Muhammad ibn al-Khattab. Ba Omari barangwa niki? Omari ni umuyobozi mwiza w'umwubahwa, kandi nawe akubaha, akunda ibintu bitondetse neza ku murongo, kandi arakunda intsinzi n'ubutunzi. Nk'umushefu mu kintu, afise ibintu atigera akunda, ntakunda cane gushira mu ngiro ivyo yahawe nk'itegeko. Ariko nubwo biruko, nawe ubwiwe arazi neza ko ubwo bunyantege nke abwifiseko. Izina rigira 9 ni Dorine, rikomoka mu ijambo ry'Ikigiriki doron, risigura impano ivuye ku Mana. Dondodie, impano ivuye ku Mana. Dorine arangwa niki? Ni umuntu atsinda ibibazo n'intambamyi mu buzima. Mu mvugo ziwe ntakunda umuntu aca ku ruhande. Asaba ko niba ko murayaga udomako urutoki ku kintu, apana guca ku ruhande kuko arabizira. Ni umuntu ashika ku mahangiro yiwe, ico arico cose yosabwa ategereza gushikako. Ni umuntu atigera acika intege. Izina rigira 10 muradutunga ni izina Edimo. Izina Edimo rikomoka mu Kidagi mu ijambo ed risigura umucungamutungo cyangwa se umucungamari cyangwa se umucungamutungo. Arangwa niki? Edimo arangwa n'amarangamutima menshi. Edimo afise ibyiza byinshi bimuranga, nko kugira umubiri mwiza, ubugwaneza, kandi akunda ubworoherane. Ni umuntu ashobora kuvumbura byoroshe, kandi kuguma akunzwe cyane mu kibano n'abajama biwe. Rero turimo turavuga ibiranga amazina y'umuntu, birashoboka ugasanga bivana n'aho umuntu aba yarakuriye n'ibyamushikiye mu buzima, ugasanga biranyuranye cyane n'uwariwe. Ariko kenshi na kenshi ivyo bari ubushakashatsi buba bwarakorewe ku bantu benshi cyane gose. Ntibisigura yuko bose ariko baba bameze, ariko abenshi niko usanga bameze ku bushakashatsi bwakozwe n'ibigo kandi byizewe. Mwarakoze cyane gose kudutega amatwi. Mushobora kudusanga kuri YouTube channel ya Mwarimu Mbobe, kuri page yacu ya Facebook kw'isoko na Mwarimu Mbobe, mushobora kudusangaho no kuri Instagram Mwarimu Mbobe. Murakoze cyane gose, mwame mudukurikirana, kandi mwame mukora share na subscribe ku mapage no ku ma YouTube channel yacu, kugira ngo natwe muduteze imbere. Murakoze cyane gose, mugire ibihe byiza. Merci.